Nshuti bagenzi namwe bakunzi muduteze amatwi ndabaramukije ndabahaye ikaze muri kino kiganiro aho ndi kumwe n'umuhuzabikorwa urunani rw'abanyagihugu Yohani Ntezamwo neza Union pour la Renaissance de la Nation. Urwo runani rw'abanyagihugu rukaba rurwanya ivyiyumviro vy'ihonyabwoko n'ihonyabwoko n'ivyaha bishamikiye ko muri kano karere k'ibiyaga binini. Bernard Ntungwanayo intumwa y'amahoro n'ukuri mu Burundi ndetse no mu biyaga binini, akaba ari umwanditsi w'ibitabo, umushakashatsi n'umusesanguzi. Niwe yerekanye itongo rya Edeni aho riherera aho Imana yabumbiye umuntu wa mbere muri Kushi. Yerekanye kandi inkomoko y'ubwami bw'Uburundi muri Munyonyo mu mwaka w'ibihumbi 2022, mu gihe haheze imyaka irenga 100 higishwa kahise katariko mu mashure hirya no hino mu gihugu c'u Burundi. Yanashize kandi habona idonido ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu arivyo Uburundi, u Rwanda, Kongo, Tanzania ndetse na Uganda. Apotre ndagoye kaze muri kino kiganiro. Ndashimiye abarundi batwumviriza na muri kano karere k'ibiyaga binini, ndanabaramutsa bagira aho baba bubaho. Apotre, uyu munsi itariki 7 z'ukwezi kwa kane 2025 mu gihugu c'u Rwanda, abanyarwanda bibuka ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu 1994 ku ncuro ya 31. Mu Burundi hakaba harabaye ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu 1993, rikaba ryaremejwe na Nations Unies. Mbega ihonyabwoko ryabaye mu Burundi mu 1993 ryateguwe na bande, gute, barishize mu ngiro gute? Mbega ihonyabwoko ryakozwe mu gihugu c'u Burundi haraho rihuriye n'ihonyabwoko ryakozwe mu gihugu c'u Rwanda? Urakoze kuri ico kibazo canke kuri ivyo bibazo mbajije. Ubwa mbere bwo nagira ngo tubanze dufate umwanya batwumviriza, twibuke abavukanyi bacu bakorewe ihonyabwoko mu gihugu kibanyi c'u Rwanda mu mwaka w'1994. Dufate umwanya tubanze twibuke iryo shano ingene ryagenze. Murakoze. Kugira ngo kumbure nsubize ibi bibazo, ubwa mbere nagira ngo menyeshe abatwumviriza yuko ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda canke ryabaye mu Burundi ni ihonyabwoko ryakozwe n'abantu bamwe, ryigishijwe n'abantu bamwe, bararibiba, bararibagarira, hanyuma bararishigikira, rirashinga imizi. Ihonyabwoko ryakozwe mu 1993 mu Burundi ntiryari rya mbere. Hariho ihonyabwoko ryabaye mu 1988 muri Ntega na Marangara, hariho ihonyabwoko ryabaye mu 1972 hariya mu ntara z'ubumanuko, hari ihonyabwoko ryabaye mu 1965 hari Busangana. Ihonyabwoko rero ko ryabaye ari mu 1965, 1972, 1988, mu 1993, iryo umuntu yovuga ko bagerageje guhana babikoze n'iryo 1965 ryonyene. Ahandi no kuri ntibigeze bahanwa, bahabwa ahubwo ubushimwe. Nk'iryo 1988 abatemye abantu muri Ntega Marangara baciye babubakira amazu y'amabati. Abatemye abantu mu 1993 uyu munsi nibo bategeka igihugu. Abatari ku butegetsi nabo bari hariya mu Bubiligi niyo baba mu bihugu bitandukanye ku isi. Abatemye abantu baciye mu makambi y'impunzi, bamwe muri Tanzania n'ahandi, bari mu bihugu bitandukanye muri Amerika, Canada, mu Burayi n'ahandi, batwabona hase. Ibi ni ibibazo bikomeye cyane abantu bakwiye kumva cyane, bagafata nkama, bakabifata mu ntoke, tukabihagurukira, tukabigwanya. Uno munsi usanga uhisha umuntu mu Burundi yatemye umuntu muri jenoside ya 1993, ariwe avuga ari kijana muri ibyo bihugu akagiriza abatutsi ngo bakoze jenoside 1973 kandi atari byo. Yakumbure nje ku kibazo warumbajije neza cyatumye cyangwa inkomoko y'igihonyabwoko. Ubwa mbere bwo nkuko nanditse mu bitabo nasohoye kahise ku Burundi kanyegejwe, Face cachée de l'histoire du Burundi, hamwe n'ikindi gitabo kutamenyana kw'ababa muri kano karere k'ibiyaga binini n'umugera wica. Kuko ibi bihugu byacu nkuko navyanditse muri ico gitabo nyene, haba mu Burundi, haba mu Rwanda, mu Burasirazuba bwa Kongo, mu Buganda n'igice kinini ca Tanzania, abantu bahaba ni bamwe. Nyuma yo kwandika kino gitabo turamaze gukoresha ADN y'abantu batandukanye
mu moko atandukanye y'amoko namwe ndababwira y'Ababirigi tugasanga basanga ibisekuru, bitavuze ko hadashobora kuba harimo bamwe bamwe bashobora kuba batari muri ibyo bisekuru ariko bavuye nko mu burengerazuba bwa Kongo, iyo nita Kongo mbirigi, kuko iyo umaze kubona umuntu w'umugabo atavuga se akavuga ko akavuga nyina, haba hari byinshi ahishije anyegeje, niyo mpamvu n'ibyo akora mubona bitumvikana. Ndavuga Valentin Ndayishimiye. Rero mu myaka ya kera, mu myaka 1445 kuduga, harabayeho ibijanye no kugomba gufasha bamwe kugira ngo bave mu bukene baje mu bukire, bafatanyije na bene wabo kugira ngo bashobore gutsinda intambara. Ndavuga Cyilima Rugwe, umwami wa Gasabo. Hanyuma mu myaka yakurikiye Abadagi bamaze kuza gukoloniza, kuvuga mu mwaka w'1886, colonisation Dagi, iyo nayo yabaye itoroshe. Barashitse basanga Rwanda n'Uburundi rurimo abantu bakomeye ibihangange mu kurwana. Murazi ko mu Burundi ho habaye intambara yamaze hafi imyaka 7, bayiheza baciye amande umwami w'Uburundi inka zirenga 124. Aya masezerano bagize urumva ari amasezerano agahotoro, kuko baciye babaca amande ko nabari gutanga amande ntibari wabo. Ibyo rero Abadagi bavyuririye ko bituma udafise inka 10 nk'uko bari basanze bihari bacamwita umuhutu, bakora rusasuma yo mu mitwe yabo, atabakora ntibaharuye abanyagihugu bose, hari amashamba ntibashobora kuhaja, baca batanga ibiharuro kwijana by'abahutu n'ibyo Abatutsi, kandi atabashingiye ataco bashingiye ku nyungu zabo gusa. Cyane cyane ndagomba rero kuvuga ku Babirigi. Ababirigi nibo nkomoko y'amacakubiri y'ayo mahonyabwoko muri kano karere. Narabyanditse mu gitabo nerekana ko racisme y'Ababirigi bazanye mu Burundi ariyo yatumye habaho ihonyabwoko. Umubirigi wa mbere yinjiye mu Burundi mu mwaka w'1916, bahavuye twikukiye mu mwaka w'1992, ariko ntibagiriye rimwe, hagiye bake bake, bagiye ngira guhera mu Burundi mu nyuma y'imyaka 2-3 Burundi bwikukiye. No kuvuga ko amabi yose menshi mu Burundi y'imbere ya 1965 yabayeho hategeka Ababirigi. Nagira ndabaciriye ku mayange, ndababwire yuko Ababirigi bashitse mu Burundi ubwa mbere cyo bahereyeko, bavuze yuko u Rwanda n'Uburundi bavyomeka kuri Kongo mbirigi kugira ngo kibe igihugu kimwe. Nama ndiko ndabibabwira, ndazi ko Abarundi baragoye kumva, bumva batevye, ariko bavyumve. Umuganwa Ruvyiro n'umuganwa Mushirasoni hamwe n'abandi baganwa bakeya baje inama bagwanya ku kabi kabishe. Ndibuka ko Ruvyiro yagiyemwo guhangana nabo, yabereye ujiji hariya Kigoma y'uno munsi, ari naho mbera mbwira abantu ko abatware batwaye Burundi baraduhemukiye, hamwe Rwagasore agarutse yobagaye, kuko hariya ujiji Kigoma yose nkuko nabishyize mu bitabo nkerekana aho Burundi bwagera, Abarundi bagera kuba bagira Mwanza na Tabora bakamanuka hafi ya Zambia. Nerekanye aho Abarundi bari muri Kongo, ndababwira n'ingene yagiye, navyanditse mu gitabo. Ababatwaye ndabazi, birazwi. Umwami w'u Burundi yatanze aguye muri Tanganyika, ntawe bigisha Yesu bashaka ko batanamuzi, batazi n'igihe byabereye. Dufise ibibazo byinshi mu gihugu bitezwa kumenyekana, bitezwa kwigishwa, ugaruka rukabimenya. Aha rero nagenda babwire ko ico gihe Ababirigi bagerageje kugomba komeka Burundi n'u Rwanda kuri Kongo mbirigi. Abarundi ifuro ry'igitabo baganwa baranga, kandi byarakunze, baratsinze. N'Ababirigi babishe, cyo baharaniye baragishitse kuko ntibashoboye guteranya u Rwanda n'u Burundi ngo babigire igihugu kimwe na Kongo mbirigi. Ni harya rero baca bavuga iby'Ifaransa byabo, Rwanda Burundi, niko bavuga Rwanda Burundi. Mpora numva bamwe batevya, ngira ngo sinzi ko kutabimenya, bavuga mu by'amateka y'u Rwanda, abandi bakavuga bashaka, ariko nagenda babwire ko ubwa mbere bwo abantu bose muri kano karere bagomba kumenya yuko Uburundi n'u Rwanda, burasirazuba bwa Kongo, iki gice ca Tanzania kinini, abakongomani burasirazuba,
abanyarwanda n'abaganda turi bamwe, tubanze dukuremo imipaka mu mitwe yacu, iyi mipaka yashizweho n'abazungu tuyivaneho, hanyuma tubone ko turi bamwe, kuko kuva kera batandukanywa n'ubwami buhari gusa, kuko abantu bo bari bamwe, bari bazinanye, n'uyu munsi niko bimeze. Rero aho vyavuye aho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ibiri na gatanu niho umwami w'Ububirigi yashirako umukono ku bijanye n'amoko y'Abahutu n'Abatutsi. Bamaze kubapima amazuru, imisaya, uburebure bicaye, uburebure bahagaze, ivyo vyose biri mu gitabo Kahise k'Uburundi kanyegejwe n'ibindi bitabo benshi banditse batari bake. Rero baciye bashira mu mashure Ababirigi hariya Asurida mu Rwanda, bakajanayo abantu b'abaganwa. Ubwa mbere bwo bagomba kwigisha abana b'abaganwa ko bategeka cyane mu gihugu kugira ngo babaforomate, babakuremwo ivy'umuco w'Uburundi, ivy'ubutwari bw'Abarundi, ivyo gutegeka k'ubwami bw'Uburundi, kugira ngo bazokure base. Ivyo barabishitse ko bahejeje kwigisha, baciye bakura abaganwa ku butegetsi batize, bababwira abatari bakari constitution umunsi ngombwa. Hanyuma baca batanga kuja barashiramwo Abahutu nabo kugira bagende kwiga. Abandi bavuga batore ko ari Abahutu, bamubagira b'amazuru manini, imitwe minini, bagufi n'ibindi. Ariko abantu bose hariho abavukana. Turafise imiryango y'Abahutu mu Burundi no mu Rwanda, twatohoje, nanditse muri gitabo Grarac, crise identitaire au vu du mensonge criti, nerekana iyo miryango bavuga ko ari Abahutu kandi ari abana b'abami. Rero nukuri bahereye ngaha Ababirigi babiba ayo macakubiri, iyo racisme, bari badashobora gushika ko bagomba kubakoresha ubwo bazokwicana hagati yabo. Hagera igihe rero babwira bamwe babwira ko ari Abahutu yuko Abatutsi aribo babishe, batabajanye mu mashure, babarenganije, badatwara mu gihugu, batangwa guhindagura ubutegetsi n'ibindi. Aho sinababwiye yuko bateranije abaganwa bavukana bose bakomoka kuri Karemera, bamwe bati n'Abatare, abandi ngo n'Abezi, kuko no mu kwica Ruvyiro na Mushirasoni nivyo bakoresheje Ababirigi. Uwitwa Rikimasi yari resida Igitega. Baravuga rero yuko Abatare bagomba gukura Abezi. Murazi ko Umutare yaherutse gutwara Intare Rugamba, hanyuma umukomoka ko Mwezi Ntajoga, Mwezi Gisabo yitwa Ntajoga, abamukomoka ko amaze gutanga aribo Bataga n'Abambutsa, bagomba kwerekana ko Abatare bagomba gukuraho Mwambutsa, bagomba kwerekana ko Abatare bagomba gukuraho ubutegetsi bukomoka kuri Mwezi Gisabo. Kandi ntivyari vyo, kwari kugira ngo bicane. Byarabaye, byakozwe n'Ababirigi, nibo bategeka. Ivyo tuteza kwibaza Ababirigi, batiza kuvuga ingene babikoze, amaraporo bayazane, kuko ari vyo twaronse. Ubu hari vyo dufise bitari bike, ingene vyagenze, ingene vyagenda mu maraporo bo nyene biyandikiye. Rero aho niho havuye ubwicanyi bw'ihonyabwoko twariko turavuga mu 1965, 1972, 1988 na 1993 mu Burundi. Vyateguwe kera. Nubwo rero Abadage bazanye ivy'Abahutu n'Abatutsi, nukuri ababaye babi cane n'Ababirigi, kuko baje gupima amazuru, uburebure n'ibindi, no guteranya Abarundi bakicana. Donc racisme babivye yarakoze. Racisme abantu benshi baca babona ko ari igitutsi, ariko racisme yazanywe n'Ababirigi. Genocide mu Burundi no mu Rwanda no muri kano karere bikorera muri Kongo n'Ababirigi, bitigezwe kubazwa Ububirigi. Rero naho genocide yavuye. Nk'ivyo 1993 byo nibishasha. Hari igitabo cyakozwe n'amashirahamwe 22 bagenda bakora raporo 1993 1994 ayo bavuka mu ntara zitandukanye, bazana amazina yabishwe n'ababishe. Ico gitabo yaragituri, yaragikuye, yagarutse ku butegetsi mu 1996, yashitse asaba ko ico gitabo kiva ahantu hose bagikuza y'amayeri. Uwakizana ico gitabo bamuha 40,000, kandi muri library cagugwa 20,000. Hari rero abenza gushaka kwijana 200. Nubango igitabo kimwe ukizanye baguha 40,000. Gutyo nico wanje baragitwaye. Mugabo ndashima Imana ko ndagifise mu bundi buryo. Hanyuma rero hageze igihe ivyo bitabo babiturira. Babituririye ku mugumya munsi y'igiti, kandi abakoze ibidasanzwe kugira ngo ico gitabo kiboneke ni nabo bakoze nyene kugira ngo gituri kive mu banyagihugu. Abatari bake baratakaje ico gitabo mu Burundi, mu Barundi babivuze. Hanyuma abashoboye rero gukora uwo mugambi bakawushitsa uko buya ushaka, babaye aba ambassadeur bose. Abonzi abo namaze kumenya babaye aba ambassadeur. Rero muri iyi myaka iheze
narashoboye gushobora kwandika icyo gitabo kugira ngo dushobore kuronka soft yacu ntikizimangane ndagishira habona narakoporoye ariko hari amazina yandi twongeyemo twamenye atararimo turerekana ingene byari byo kuko ni livre blanc ni igitabo kitagira imparati hanyuma jewe ntacyo ngurisha ntacyo tugurisha iyo arenete muri nikigurisha ugikeneye ari hakopi bakayimukoreshereza akakibona akakibika rero aba bantu birigo baravuga ibyo bashaka sinumve babikura kuko genocide yarakozwe mu Burundi ibiri muri ico gitabo ubibonye ugacibona raporo ya Nations Unies S akaronga shinze igihombe cyo 1996 akaronga shinze amajana 382 nta kibazo na kimwe usubira kwibaza ubisomye byose birasa ibi hari biri mu gitabo biri muri iyo raporo bihura n'ibyo aba expert batoye uyu munsi rabo bantu bari ku butegetsi nta kuntu kumwe utoba ko genocide kibandanya cyangwa itazokorwa mu gihe abayikoze batigeze hano aho bari ku butegetsi ababashizeho baciye arusha ni nabo bateje genocide mu Burundi ni nabo bateje genocide mu Rwanda ni nabo bariko bateza genocide yo muri Kongo rero dufise ikibazo gikomeye umwasi abarundi dufise cyane muri kano karere niyo twubahuka tukamudoma ku rutoki ibi niko ndabereka baro ububirigi ruzodusaba ibiganiro canke tubwirukane twumvikane barepara ivyononekaye basi tubirukane ni wo muti wonyine ushoboka barashimira umukozi wabo biraboneka ko na Tshisekedi ubakora ku mugaragaro n'amashetani yambaye uruhu rw'abantu murantunga sintukanye nta kundi no bivuga kuko yukuraraba amabi yakozwe mu Rwanda kora abakoze mu Burundi nukuri birababaje urabona kubivuga ariko uyu munsi ico nashaka kumenyesha abarundi n'amakungu nabo muri kano karere kibaga binini cyane nuko nasaba umurundi wese ahari amenye ko mwasi dufise kurusha uyundi ari umukoroni yadutandukanije twari bamwe agashiraho imipaka agashiraho ayo moko akasinya mu mategeko uyu munsi akaba atugejeje wambaje duti mbega genocide yo mu Burundi mu 1993 ari cipfana niyabaye mu Rwanda 1994 yego cyane ntibivugwa kuko abarundi bagira babivuga twarabuze ubutegetsi gushika n'uyu munsi kuko ubutegetsi bwariho bwagizwe ko bwisha ndadaye kandi birashoboka iyo twumva amatohozo twagenze cyari biravye muri raporo ya Nations Unies urabona ko ubutegetsi bwabigizemo uruhara bwari hico gi hanyuma Frodebo nayo ikaboneka yuko yagize genocide mu gusoma iyo raporo nyene cyangwa karaba ku misozi ukabaza abantu cyangwa aho wabaye nawe ariko byagenze bivuze yuko metre uyo genocide no tubishobora kuba ari kuko Paul Barire niho yari igihe bica ndadaye ubuserukira iperereza ryo kwa Habyarimana niho yari bari kubakora iki bari bapanze iki ko bari bakikije president hari president baramubwiye guhunga aranga yuko we kuri katahunze yazi iki hari ibyo byavuzwe yavuze yafashwe ati ntimukora amaraso ku neza y'imiryango yanyu bishoboka ko yarafise ibintu abizi rero no kuvuga yuko genocide yabaye mu Burundi no mu Rwanda zisa ziravukana metre n'umwe kandi burya iyo umuntu avuze ububirigi neza ko no Bufaransa butaba buri kure y'ibyo bintu rero icyo nsaba nuko abantu tugirana ibiganiro ababirigi n'abafaransa twagirana ibiganiro tukavugana kahise neza ku Burundi nako mu karere k'ibiyaga binini uruhara bagize mu macakubiri muri racisme kugira ngo turepare ivyononekaye kandi tushobore kubaka societe ahubwo babigiremo n'uruhara nituzoba twumvikanye neza nitudashobora kumvikana naho batuvire mu buzima ariko turenze indoro nagira ari imbere kusozera ndarikira abarundi bose aho bari kwisi yose ndarikire abo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'Uburasirazuba ndarikire abaganda ndarikire abatanzania bo mu gice gihereye ku Burundi n'u Rwanda kabo turi bamwe iyindwi y'icunamo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bagiye kumara bibuka babo bahitanywe na genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 abatanzania abaganda mu burasirazuba bwa Kongo n'abarundi bose dushigikirane mu kwibuka bene wacu b'abanyarwanda bahitanye n'igihonyabwoko tubashigikire mu gukora imirimo mugabo twiyumvira ko kabikabishe kaduhitaniye bene wacu imiryango iri mu Burundi n'iri mu Rwanda imiryango iri mu Rwanda n'iri mu burasirazuba bwa Kongo imiryango iri mu Rwanda no mu Burundi iri muri Tanzania n'iri mu Uganda no kuvuga bishe bene wacu tugomba rero gufatanya kwibuka aho bibuka biyubaka natwe twibuke
twiyumvira ingene twokiza bene wacu bariko barakorerwa ihonyabwoko kandi bagiye gukorerwa ihonyabwoko rya nyamwinshi mu Burundi, kugira ngo dushigikirane tusubire tubumwe dukuremo izimbibe zidutandukanya ziri hagati muri ibihugu byacu uko nabivuze uko ari bitanu, bishobotse n'abandi tugende twagura ari Kenya ari Sudani yo hepfo, tugende twagura aho nyene dusangiye ibisekuru, aho dusangiye amaraso ya bugufi, kugira ngo imipaka bashizemo ivemo canke isigare ari nk'ibikanganyoni atacimaze, twikoresha muri control bakora ibikorwa by'iterabwoba canke bakora ibitemewe n'amategeko. Abarundi nabo bose muri ibyo bihugu nteye akamo abazobikora mwese mugiraho muba mwubaho, n'abatazobikora nabo bamwe batukana nabo yenda babwire ngo zijya mu kike ziraririye mpanda, temeye uyu munsi azokwemera ejo, burya ntibashira hagati mu ryinyo, abatemye abantu bose bateza gushegezwa imbere y'ubutungane, kuko icyaha cy'ihonyabwoko ntikibabarirwa ntigita n'igihe. N'abanazi bishe abayahudi i Buraya nagenda babwire ko bagifatwa, haruheruka gufatwa arenze imyaka 100 hariya mu gihugu ca Canada. Nagira mbere ndabamenyesha yuko URN hitamo neza yahisemwo ko iyi ndwi yose yo kwibuka abatutsi bahitanywe n'ihonyabwoko mu gihugu cy'u Rwanda, radio Inkinzo FM kuri web, iyi ndwi yose itazokwigera ishikiriza indirimbo zo kwidagadura, ariko kizoshikiriza ibiganiro, igashikiriza indirimbo zo kwibuka, igashikiriza kandi n'indirimbo zimwe zimwe kubasenga canke kubemera. Murakoze. Potre Bernard ngona reka ndagushimire ndetse yishimira namwe mwese mwariko muratwumviriza. Ibiganiro byacu birabandanya, mukomeze mukurikira radio Inkinzo FM kuri radio web, mwandika www.radio inkinzo fm.com.